Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murateye igomwe. Mko wazuri sana. Murateye igomwe. Ninyi ni wazuri. Muri benshi. Mko wengi kwanza. Haleluya. Amina. Imana ishimwe kuri uno munsi. Mungu asifiwe kwa siku ya leo. Ndashimiye mwe mwera ko yanyizeye. Namshukuru Roho Mtakatifu kwa kuniamini. Akampagarika hano imbere yanyu kuri uno munsi. Kunishimamisha hapa mbele yenu siku ya leo. Ndashimiye urongozi bwanyumviriyeko. Nashukuru viongozi kwa kunijifikiria. Rero namba ndi hano kuri uno munsi mwene data wakire message. Kama niko hapa ndugu, pokee ujumbe. Wakire no message. Pokea huyu ujumbe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yarabonye vy'ukuri kishaka kugukorako. Mungu kwa kweli anahitaji kukugusa. Tuguma tuganire ikintu cyitwa l'épreuve de la foi. Nataka tuzungumze kuhusu vikwazo vya imani. Mu Kirundi nabonye bavuga ukuramura, kukwizera. L'épreuve de la foi canke kugeragezwa kukwizera kwawe. Yani kujaribiwa kwa imani yako. Haleluya. Amina. Kugeragezwa canke se ukugezwa kukwizera kwawe. Kupimwa kwa imani yako. Imana ishimwe. Amina. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Bene data, wandugu, abantu bose baraca mu bintu bitoroshe. Watu wote wanapitia vitu vigumu. Abantu bose. Watu wote. Abatazi Imana n'abayizi. Wanamjua Mungu na wasiomjua Mungu. Ariko mwe karantahuza. Roho Mtakatifu alinielewesha. Ati mwebwe muri abana b'Imana. Nyinyi watoto wa Mungu. Ntimuca mu bibazo by'ubuzima. Hampitii shida za maisha, hapana. Muca mu bigeza ukwizera kwanyu. Mnapitia vinavyopima imani yenu. Haleluya. Amina. Muca mu bigeza rya jambo wumvise. Vinapima neno uliosikia. Imani ihabwa icubahiro. Amen. Bene data urashobora kuba uri kuraca mu kintu kuri uno munsi. Yawezekana unapitia kitu leo. Ariko benshi uvyihweje. Ukitazama kabisa wengi. Hari jambo ry'Imana wari wabwiwe imbere y'uko uca muri ico kibazo. Kuna neno la Mungu liambiliwa kabla hujapitia shida hiyo. Hari jambo ryari ryavugishijwe. Kuna neno lilitabiriwa. Hari icyo Imana yari yakubwiye. Kuna neno Mungu alikwambia. Imana heje kukuganiriza. Kisha Mungu alishamaliza kuongelesha. Inyuma y'ivyo. Alafu nyuma ya hayo. Ubona ibitandukanye n'ivyo wabwiwe n'Imana. Ukaona tofauti na neno la Mungu. Numusinje kuganiriza umuntu ari karageza ukwizera kwawe kuriko kuragezwa. Leo nakuja kuzungumzia mtu ambaye imani yake inapimwa. Iyo kwizera kwacu kuriko kurapimwa. Kama imani yetu inapimwa. Kuriko kuragezwa. Imani yetu kipimwa. Niba bifise intumbero yo kudukura ku Mana. Abina lengo ya kutosha kwa Mungu. Niba bifise intumbero yo kuducinyiza. Abina lengo vya kutushusha, hapana. Haleluya. Amina. Niba bifise intumbero yo kutwimilia canke se kudutetereza. Si alina lengo ya kutunyenyekeza, hapana. Imana ishimwe. Amina. Niba bifise iyo ntumbero. Sio lengo yayo. Ariko kugezwa ku kwizera kwacu. Kupimwa kwa imani yetu. Kwa makuzana ishimwe kuhoraho. Inaleta shukurani kwa Mungu. Kwa magukurikirwa no kuduzwa n'uhoraho. Inafuatiwa na kupandishwa na Mungu. Kwa magukurikirwa no guhingurwa kudasanzwe. Inafuatiwa na kubadilishwa kwa ajabu. Muraraba abantu baca mu bintu bitoroshe kuva bakira abana. Tazama watu walipitia vitu vya ajabu kuanzia utoto wao. Batamenya Imana. Kama hawajamjua Mungu. Barakura ari abantu birazana amakarakter atandukanye. Inaleta tabia tofauti kabisa. Birazana inyifato zitandukanye. Inaleta hata tabia tofauti sana. Hari umuntu atazo kwigera afasha umuntu n'umwe mu buzima bwiwe. Kuna mtu hawezi kusaidia mtu katika maisha yake. Kuko yakuze ata umuntu n'umwe amufasha. Sababu hakuna aliyemsaidia katika maisha. Hari umuntu akura afise urwanko. Kuna mtu anakuwa akiwa na chuki. Umujinya. Anakuwa na hasira nyingi. Kuko ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Sababu ya shida tofauti za maisha. Ariko twebwe ukwizera kwacu yo kuko kuragezwa. Lakini sisi imani yetu kipimwa. Bene data Imana nishaka kubituviramwo ishavu. Mungu apendezwi tufsirike, hapana. Nishaka ko bituviramwo ukwanka. Mungu apendezi chuki ingia, hapana. Imani ihabwa icubahiro. Mungu apewe utukufu. Uriko muranyumva? Je, mnanisikia vizuri? Dusome ijambo ry'Imana. Basi tutasoma neno la Mungu. Reka dusome muri Petero wa mbere. Katika kitabu cha Petro wa kwanza. Igice ca mbere. Sura 1. Umurongo wa 6 n'uw'indwi. Ivyo murabinezererwa cane. Amen. Naho ubu ari gihe gito. Ngo naho ubu ari gihe gito. Bene data igihe turi hano ku isi ni gihe gito cane. Hapa duniani tuna muda mdogo sana. Haleluya. Amen. Ni gihe gito cane. Ni muda mdogo sana. Ugerageje
ugereranije n'ubwiza n'iminsi tuzobaho mu ijuru. ukifananisha na siku za utukufu tutaishi mbinguni. Ariko muri iki gihe gito turiko turabamwo, Wakati mdogo huu tunaishi, mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kuko bitobura kuza ngo habagerageza n'ibintu bingahe? byinshi. Bingahe? tunajaribiwa na vitu vingapi? Haleluya. Vitu vingi, Ngo mugeragezwa n'ibintu vyinshi kandi bitandukanye. vitu vingi tena tofauti. Narakunze igifaransa ukuntu bavuga ngo puisqu'il le faut, ngo Sababu- kuko ari ngombwa. Yani inastahili. Amen. Amina. Ngo kuko ari ngombwa ko muca muri ivyo bintu vyinshi bibagerageza. Vinastahili mupitie vitu hivyo vingi vinavyowajaribu. Mwene data, ni ngombwa kuca muri ivyo uriko uracamo. Ndugu, unastahili kupitia vitu hivyo. Haleluya. Amina. Ndakuronka amen. Amen. Je, ndapata Ijambo amina. ry'Imana mu Kirundi bavuga ngo kuko bitobura kuza, ariko mu Gifaransa berekana ko ari ngombwa ko tubicamo. Basi lugha tofauti katika Kimombo wanakuonyesha kwamba inastahili kabisa kupitia vitu hivyo. Umurongo w'indwi, Mstari wa 7, kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu, kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu, kwizera kurusha igiciro izahabu ishira, naho ivugutirwa mu muriro ikaramura, kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Amen. 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 Ukwizera muri no jambo baje kukugereranya n'iki? N'izahabu. yani imani imefananishwa na dhahabu. Ukwizera baje kugereranya n'iki? N'izahabu. Kandi baje kuvuga yuko ukwizera kuruta agaciro izahabu. Wametuambia kwamba imani ni zaidi ya dhahabu, inazidi thamani dhahabu. Haleluya. Amina. Bene data, yaba tuzi ukwizera dufise mu Mana, Tungetambua imani yetu kwa Mungu ko kuruta agaciro izahabu, kwamba ni zaidi ya dhahabu, two kuzigama. tunaweza kukulinda. Haleluya. Amina. Two kuzigama. Tunaweza kulinda Iyo kuriko kuragezwa, wakati unapimwa, two kuzigama. tulinde, Nitwo kwiyonjorora. hatutageuka, Kuko twaba tuzi ko ico dufise ari ic'agaciro sababu gakomeye. tutatambua kwamba tunachokuwa nacho ni cha thamani. Ukwizera kwacu mu mwami wacu Yesu Kristo Imani yetu katika mfalme Yesu niyo Kristo garanti y'amasezerano, ndio garanti ya ahadi, niyo garanti yo kugera aho Imana Imana ndio yakuvuze. garanti ya kufikia ahadi za Mungu. Mwemeye karanganiriza ukuntu abantu bamwe mweko baragezwa, Roho Mtakatifu amenizungumzia gisi watu wengi wanapimwa, abagore bagurisha imibiri yabo. wamama wanauzisha mili yao. Uzi ko ufise umugabo, Unajua kama uko na mume, uno munsi uriko uragurisha umubiri wawe leo unauzisha mwili wako kugira ngo uronke ukubaho. ili upate gisi ya kuishi. Imana yaragirageza ukwizera kwawe. Mungu amepima imani yako. Haleluya. Amen. Ariko urananirwa. Na ukashindwa. Reka turabe ukuntu ba Meshaki, Abednego, Shadraki bageragejwe nabo. Haleluya. Amen. Tutatazama gisi Meshaki, Shadraka, Abednego wamejaribiwa na wao. Reka dusome Danieli 3, Tutasoma Danieli 3 umurongo wa 15 gushika kuri 18. mstari wa 15 hadi 18. Danieli 3:15 hadi 18. Ahari cyagihe umwami yatanze itegeko yuko basenga Imana yiwe. Imana ishimwe. Ni wakati mfalme aliamrisha waombe miungu yake. Meshaki, Abednego na Shadraki ntavyo bakora. Shadraka, Meshaki, Abednego hawakuabudu hiyo miungu. Reka dusome umurongo wa 15 gushika ku murongo wa 18. Nuko noneho nimumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na suponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera mukikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje? Ngo mbega ngo Imana yobakiza mu maboko yanje? Mumva kano gasuzuguro bene data. Nasikia hiyo dharau. Je, Mungu gani atawaponya mikono yangu? Haleluya. Amina. Hari igihe hazi ikintu ukavuga ati mbega iyo Mana yoshobora kugukiza mu maboko yanje? Kuna wakati kitu kinatokea kinakwambia kuna kitu kitakuponesha mikono yangu. Abantu weko bararenganwa mu butungane. Watu ambayo wanawanyang'anya vitu vyao katika sheria mahakamani, hariko hatangwa ibiturire bitandukanye, wanapanwa rushwa tofauti. Ivyo vyose nibiza kukwereka ati ni ya mpemu y'agacinyizo, ni ile pepo ya
shusha, ikwereka ati mbega iyo mana yawe yoshobora kugutabara ikagukura hano aho twagukikuje impande zose, aho twakuvuze ko ibitandukanye. Na Mungu gani ambaye atakutosha mikononi mwetu? Amen. Amen. Mbega imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Shadraka na Meshaki na Abedinego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu maboko mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutasaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Amen. Haleluya. Ngariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Bene data, neko ndiyumvira burya tuja mu kutamenya kuko tudasoma cyane abaciye mu byo twaciyemo. Kwa kweli tunakuwaka kwenye kutokujua, sababu hatusomi neno la Mungu tuangalie waliopitia tunavyoipitia. Nasanze atagishasha musizo. Hakuna kipya chini ya jua. Icuri kuracamwo, unavyoipitia, ukuri kurageragezwa, Yesu unavyopima unajaribiwa. Niyo wagenda mu ijambo ry'Imana, ukiingia kwenye neno la Mungu, ntuzobura umuntu yabiciyemwo, hautakosa aliyepitia jaribu hizo, kandi ntuzobura inyigisho y'ukuntu yabivuyemwo, na hautakosa fundisho gisi alivyotoka katika jaribu hilo. Bene data, ukwizera kwacu mu Mana, wandugu, imani yetu kwa Mungu, ukwizera Imana, kwa muamini Mungu, ukwizera Imana, kumwamini Mungu, rimwe na rimwe ruzogutwara mu gasho. Inawezekana uende hata kwenye gereza. Haleluya. Amen. Ukwizera Imana, kwa kumwamini Mungu, rimwe na rimwe kuzotuma urara udafunguye umunsi umwe. Itawezekana umalize siku nzima ukilala njaa. Bizoshika. Bitafika. Bizoshika umara iminsi 2. Bitafika umalize hata siku 2 bila kula. Bizoshika umara iminsi 3. Bitafika umalize siku 3. Bizoshika ubure minerval. Bitafika ukose minerval. Ukwizera Imana, bene data, kumwamini Mungu wa ndugu, ntibisigura ko ibintu byose vyama bimeze neza. Si kwamba vitu vyote vitakuwa sawa. Haleluya. Amen. Hari biza kugeza uko kwizera. Kuna vinavyokuja kupima imani yako. Hari biza gupima uko kwizera. Kuna ambavyo vitapima imani yako. Meshaki, Abedinego na Shadraka. Meshaki, Abedinego na Shadraka barahagaraye, walishimama, baravuga ati mugenzi, wakasema rafiki, turazi neza ko Imana yacu ishoboye kudukiza. Tunajua kama Mungu wetu anaweza kutuponya. Turabizi. Tunajua. Turabizi. Tunajua. Burya nawe urabizi. Na wewe unajua. Haleluya. Amina. Ko baca bashirako akajambo, wakatia kaneno, ngariko naho itobikora, ngawa isiyatende, naho itobikora, ngawa isiyatende, ituzokunamira izo mana zawe, hatutaunamia miungu yako, ituzosenga izo mana zawe, hatutaabudu miungu yako. Bene data, abantu bashikama mu kwizera, wandugu, watu wanashimama kwa imani, abantu biteguriye no gupfa, ni watu wako tayari atakufa, n'abantu biteguriye no gupfa kubw'umwami, watu wako tayari kufa kwa ajili ya mfalme. Ni umuntu yitegura ati hakono tanga igiturire, ni mtu anasema kwamba siwezi toa hata rushwa, nopfuma ndenganwa nkabona ko gasho, ni vizuri hata niingie gerezani, siwezi toa rushwa. Haleluya. Amina. Bene data, ukugezwa kukwizera, ndugu, kupimwa kwa imani kuba kukurindirije ubundi bwiza, kuna kusubiria ungine utukufu. ariko kenshi Mara nyingi ubwo bwiza ntabwo tubona, hatuoni huo utukufu, kubera sababu iyo tubonye urupfu, tukiona kifo, tubonye umaze iminsi 2 wabuze, ukiona maana siku 2 umekosa, utangura gusenga izindi mana, unaanza kuabudu ingine miungu, utangura gusenga izindi mana. unaanza kuabudu ingine miungu. Imana idufashe cyane, Mungu atusaidie Imana sana, idufashe cyane, Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amina. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana wandugu. Twasomye yuko Tulisoma ivyo bitandukanye ducamwo, vitu tofauti tunapitia, tugerageza vinatujaribu kano kanya gatoyi, kwa muda mdogo, bizana resulti, bizana ubwiza, icubahiro, vinaleta utukufu. Haleluya. Amina. Biza kuduza
kuduza imana yacu, vinakuja kumpandisha Mungu wetu, bijya gushira hejuru imana vinakuja yacu. kupandisha Mungu wetu. Iyo zahabu yacishijwe mu muriro, Kama hiyo dhahabu inapitishwa kwenye moto, ikava yakiri nzima, ikitoka ni izana nzima, ubundi bwiza inaleta ile bw'Imana. utukufu wa ndugu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mbega uraza abantu bangahe bazokizwa kubwo guhagarara kwawe? Unajua watu wangapi wataokolewa kwa kushimama kwako tu? Uraza abantu bangahe bariko barakwihweza? Unajua watu ngapi wanakutazama? Abantu bangahe bagufata nk'icyitegererezo? Watu wengi wakukamata kama kielelezo. Haleluya. Amina. Kavuga tujya mu mama, Wakisema ule mama, naramubonye mw'Imana, nimeona Mungu ndani mwake, yaciye muri bino bintu, alipitia vitu fulani, sinigeze mbona akora kuno, sikuona akifanya hivi na hivi, sinigeze mbona yiba muri sosiyete yiwe. sikuona akiibia katika society yake. Haleluya. Amina. Kandi nyuma y'ivyo, Na kisha hayo, naho yari atafunguye, ingawa yale bila kula, naho yari yuzuye amadeni, ingawa alikuwa na madeni, nyuma y'ivyo yaradugijwe, kisha hapo alipandishwa, nyuma y'ivyo Imana yiwe yashizwe hejuru. kisha hapo Mungu wake amewekwa juu. Haleluya. Amen. Kadusoma umurongo wa 28 na 29, Tutasoma hapo hapo mstari wa 28 na 29. Danieli 3 nyene. Danieli 3:28 29. Turaba ukuntu bino bintu vyarangiye. Tutazama gisi vitu vilivyomalizika. Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedinego iragahimbazwa. Ngira gakora iki? Iragahimbazwa. Haleluya. Kare yavuze gute? Mushaka kubona iyi Imana ishobora kubakiza mu biganza vyanje. Mbele alisema ni Mungu gani ataondosha mikononi mwangu? Niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye kuko ijambo ryanje baricishije ukundi. Haleluya. Amen. Bagaheba amagara yabo kugira ngo ntibagire iyindi mana n'imwe basaba canke basenga atari imana yabo. Bene data, murumve ino ntahe ga bene data. Wandugu, mnasikia huu ushuhuda? Murumva uburemerezi bw'ino ntahe? Mnasikia uzito wa huu ushuhuda? Murumva ngane twimicuba Imana kiyo yihesha icubahiro mu buzima bwacu? Mnasikia si Mungu anajitukuza katika maisha yetu? Murumva ukuntu tutayiha akaryo ko yerekana ubushobozi bwayo? Unaona gisi hatumpi nafasi ya kuonesha uwezo wake? Harya amubo mubana, Mahali unapoishi, unatswa umuntu akeneye kubona Imana yawe. unajua kama kuna mtu anahitaji kujua Mungu wako. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ano majambo y'ino mwami yarandenge ndiko ndayasoma. Maneno na mfalme huyu yamenizidi nilipoyasoma. Umwami bene data, Mfalme wa ndugu, umwami w'icubahiro, mfalme mwenye heshima, agaca bugufi, ananyenyekea avuga ati nza nabona, na akasema nimeona kabisa, nza nabona Imana. nimeona Mungu. Haleluya. Amina. Murongo Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke wo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shaduraka na Meshaki na Abedinego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ritongo, kuko atayindi mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Amen. Haleluya. Amen. Bena muntu yoshaka kiyo deka iba mu Burundi. Je, hakuna mtu anahitaji kuona hiyo deka Burundi? Amina. Amina. Aho hatangwa itegeko, Paka watoe sheria. Imana ishimwe. Amina. Aho hatangwa itegeko Patoke sheria ko Imana yawe, kwamba Mungu wako, umuntu azoherahera kwirahera, mtu mwenye atapima, azopima mtu mwenye atapima kuvuga nabi, kumsema Mungu wako vibaya, azokorerwa icyo nyene cyavuzwe, atatendewa vibaya. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Bene data, umwami yaraciye bugufi Mfalme amenyenyekewa ndugu, kubwo kubona ubushobozi bw'Imana ya Shadrach, Abednego na Meshaki. sababu ya uwezo wa Mungu aliona kupitia Shadrach, Meshaki, Abednego. Haleluya. Amina. Kuko Imana y'abaporoti igendera tukwa. Sasa wa Mungu walokole wanamtusi sana. Imana yacu igendera tukwa. Mungu wetu wanamtusi sana. Kubera iki? Sababu gani? Kubera iki? Sababu gani? Kubera iki? Sababu gani? Nitwayihaye akaryo ko kuyerekana. Hatukupata nafasi ya kuionyesha, kuidhihirisha. Nitwayihaye akaryo ko kuyerekana. Hatukuidhihirisha. Akantu kagira ngo karakomye, Kakitu kakigusa tu, ubwo nyene uba wiciriye akayira kiwawe. wewe peke yako unajipasulia njia. Ubwo nyene uba wabonye ukuntu ico kibazo ugomba ugikemure mu buryo bw'iwawe. Unafikiri unatazama, unaona gisi utatatua hiyo shida kwa nafasi namna yako. Ariko n'umunsi mwene data, Lakini kwa leo ndugu, nashaka kukubwira, nataka nikwambie, ibiza kugeza ukwizera kwawe, kuja kupima imani yako, ibiza
gupima uko kwizera kwawe, vinavyopima imani yako. Imana irashaka kwihesha icubahiro. Mungu anataka kujitukuza. Imana irashaka kwihesha icubahiro. Mungu anataka kujitukuza. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana ihabwa icubahiro. Mungu apewe utukufu. Bene data, dukuri dukomere muri Kristo. Wandugu, tukuwe na tuwe na nguvu katika Kristo. Dukomere muri Kristo. Tuwe na nguvu katika Kristo. Haleluya. Amina. Amajambo mumva hano, maneno ambayo nasikia hapa, abantu bose baza kwigisha hano suko baza babishaka. Watu wote wanakuja hapa si kwamba wanavitaka hapa. Nawe kumbura abashaka kwicara yigisha. Inawezekana yeye anahitaji aiketi afundishwe. Ariko twamenye ukuntu Imana ibiduhaye agaciro. Tazama gisi Mungu anatupa samani. Twamenye ukuntu Imana iba yatwiyumviriyeko. Tazama gisi Mungu anajifikiria kwetu. Kugira ngo twizere. Ili tupate na imani. Kugira ngo duhagarare twemye. Ili tushimame kabisa imara. Ironka akaryo kukwihesha icubahiro. Alafu Mungu apate nafasi ya kujitukuza. Ironka akaryo kukwiyerekana. Mungu apate nafasi ya kujidhihirisha. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Sinsikara umurongo wa 30 aho nyene, aho avuga ko Imana yaciye maze umwami ashira hejuru Shadraka na Meshaki na Abudinego mu gihugu c'i Babuloni. Amen. Imana ikora iki? Ishira hejuru. Imana ishira hejuru. Mungu akatia juu. Umwami ashira hejuru. Haleluya. Amen. Shadraka, Abednego na Meshaki. Imana ihabwa icubahiro. Basi mfalme akawainua Meshaki, Shadraka, Abednego. Yashize hejuru abantu bagize iki? Aliinua watu walifanya nini? Abantu bemeye ati twopfuma dupfa. Watu ambao walikubali hata kufa. Twopfuma dupfa. Walikubali hata kufa. Haleluya. Amina. Kama unaeka aranyumvaga bene data. Kuna mtu ananisikia vizuri wa ndugu? Kama unaeka aranyumva. Kuna mtu ananisikia? Imana ishimwe. Amina. Imana ishimwe. Amina. Burya inzira yo gushigwa hejuru. Kwa kweli njia ya kuinuliwa. Na si inzira zo kwisemba gusa. Sio njia rahisi. Si inzira zo kubeshera abandi. Sio njia za kudanganya wengine. Inzira twebwe ari inzira abana b'abantu tumenyere kugira ucishwe ushigwe hejuru, hari inzira we uzi. Unajua sisi wanadamu kuna njia sisi tunajua kusema uwekwe juu unastahili upitie. Inzira yo kubaho neza. Njia ya kuishi vizuri. Sio kwakira amafaranga yanduye gusa. Sio ya kupokea pesa ziko najisi tu. Inzira yo kumenya mwishure. Njia ya kujua kwenye shule. Sio gutrisha gusa. Sio ya kutrisha tu. Bene data, ari inzira nziza zo gushigwa hejuru. Wandugu, kuna njia nzuri za kuinuliwa na Mungu. Ari inzira nziza zo kushigwa hejuru n'Imana. Kuna njia nzuri za kuinuliwa na Mungu. Rimwe n'inzira zo kwemera gufa. Mara kwa mara ni njia hata za kukubali kufariki. Uri umunyeshuri ukavuga ati nofuma ndongo ubusa. Kama uko mwanafunzi unasema ni heri nipate 0. Ako ntukisha Imana yanje. Kuliko ni tusi Mungu wangu. Haleluya. Amina. Umugwiza tunga. Kama wewe ni mfanya biashara. Ati nofuma mhomba. Unasema ni vizuri ni hombe. Nofuma mhomba. Ni vizuri ni hombe. Hako ntukisha Imana yanje mu maso y'uno muntu nakirigituri. Kuliko ni mtusi Mungu wangu kwa macho ya mtu ambaye nakamata rushwa. Bene data, birakunda ko tuzana abantu benshi kuri Kristo. Inawezekana tulete watu wengi kwa Kristo. Mu buryo twifata. Katika namna ya kujishika. Mu buryo abantu bariko baratubona abanyane twegereye. Katika namna watu wanatutazama au wao ambao karibu yetu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Inzira nziza mwene data. Kuna njia nzuri wa ndugu ya kuinuliwa. Imani ihabwa icubahiro. Mungu apewe utukufu. Imani ihabwa icubahiro. Mungu apewe utukufu. Imani ikugire neza mwene data. Mungu akutendee mema ndugu. Imani igukomereze ukwizera. Mungu akomarishe imani yako. Imani iguhe guhagarara wemye. Mungu akupe kushimama imara. Igihe uri kuragezwa. Wakati wa kupimwa. Haleluya. Amina. Kuko ushaka kwihesha icubahiro. Mungu anataka kujitukuza. Amen. Reka dusome Yakobo. Tutasoma katika kitabu cha Yakobo. Igice cha mbere umurongo wa mbere ushika kwa 3. Mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi ya 3. Yakobo. Yakobo igice cha mbere umurongo wa mbere ushika kwa 3. Yakobo sura 1 hadi 6. Yakobo umugurano w'Imana n'uw'Umwami Yesu Kristo ndabaramukije abo mu miryango 12 yasabagiye muganuke. Mwiyumvire ko ari ivyo kunezererwa gose. Ngo ni ivyo kunezererwa gose. Ni vya furaha sana. Ni ivyo kunezererwa gute? Sana. Ni ivyo kunezererwa gose. Ahandi twasomeye yuko ari ngombwa ko biza. Haleluya. Amena. Bene data, nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe.
mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Haleluya. Amen. Umurongo wa 4. Ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako. Amen. Ngo mubone gutungana gose muhinguwe mudahajije na kimwe. Haleluya. Bene data, ukugezwa kukwizera kwacu. Wandugu, kupimwa kwa imani yetu. Ibitandukanye ducamwo. Vitu tofauti tunapitia. Muri Kristo. Katika Kristo. Tuzana ahantu tuba abantu babushitse. Vinatufanya kuwa watu ambao wameimarika. Birahingura ukwihangana muri twebwe. Binabadilisha uvumilivu ndani mwetu. Birazana ukwihangana. Binaleta uvumilivu ndani mwetu. Kandi uko kwihangana hari igikorwa kibandanya gikorwa muri uko kwihangana. Katika huo uvumilivu kuna kazi inaendelea kufanyiwa. Iyo wihanganye urindiriye Uhoraho. Ukivumilia unamsubiri Bwana. Iyo wihanganye uticira inzira. Ukivumilia haujipasulie njia. Kumbura Imana izokwigisha guca bugufi kukuri. Yawezekana Mungu akupe kunyenyekea kwa kweli. Imana izokwigisha kwiyumvira ku bandi. Mungu atakufundisha kujifikiria wengine. Imana izokwigisha guha agaciro ibintu bito bito. Mungu atakufundisha kusamanisha vitu vidogo. Haleluya. Amina. Ukwihangana urindiriye Uhoraho. Ukivumilia kumchubiri Bwana. Mukwihangana bene data. Kwa kuvumilia wandogo. Hari ibintu vyinshi bikoreka vyiza. Kuna vitu vizuri vinayotendeka. Hari ibintu vyinshi vyiza bikoreka mu buzima. Kuna vitu vingi tena vizuri vinatendeka katika maisha yetu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kumbura hora wibaza. Yawezekana unajifikiria k'abantu badafise ubuzi. Kwamba watu ambao hawana kazi. Ari abantu batazi kurondera. Ni watu waji kutafuta. Nawe ugashika ahantu nakufise. Na wewe unajikuta una kazi. Ukamara igihe. Unamaliza muda bila kazi. Ukadepoza. Unadepoze. Ugasubira. Unarudia tena. Ugasubira. Unaongeza tena. Minakataa. Ivyo bizokwigisha mwene data. Bitakufundisha nini ndugu yangu? Igihe uzoba wakaronse. Wakati utapata kazi. Uzobura kugira neza mwene data. Hautakosa kutendea mema ndugu yako. Uzomwita ikinebwe kumbure. Hautamwambia kwamba yeye ni mvivu, hapana. Ntuzomwita katarondera. Hautamwambia kwamba hajui kutafuta, hapana. Namaze kumva iyo nawe mu muntu yigeze kumbwira ko yababaye ukuntu abantu bavuga ko atarondera. Basi kuna ushuhuda ya mtu amenishuhudia akisema alihuzunika kwa sababu walimwambia kwamba yeye hajui kutafuta. Na wanambwira ati mbega bari bibaza ko mukuja kurondera mbanza kubateguza. Sasa na anasema sasa mimi kusema niende kutafuta ni vizuri nianze kuandaa sasa. Numva birambabaje. Nikasikia na huzunika. Bene data, ivyo uri kuracamwo no munsi. Wandugu, unavyopitia leo. Kumbura bizogufasha gutahura wa wundi wundi. Yawezekana vitakusaidia kumuelewa mwenzako. Bizokora igikorwa ciza muri wewe. Utafanya kazi nzuri ndani mwako. Kama niyo wabivamwo. Alafu ukitokea hizo shida. Imana ironka inzira yo gutabara benshi. Mungu apate njia kusaidia wewe kupitia wewe. Imana ishimwe. Amina. Turabona Yosefu. Tutazame hata Yusufu. Imana yaramuganije iciye mu nzozi. Mungu amemzungumzia kupitia ndoto, iramwereka, ikamuonesha papa wiwe, mama wiwe, akamuonesha ndugu zake na baba yake, inyenyeri, akamuonesha nyota na mwezi, ukwezi n'izuba n'inyenyeri bimunamira. Aliona mwezi na jua na manyota wakimsujudia. Imana imwereka icubahiro pe. Mungu akamuonesha utukufu kabisa. Imana imwereka ko bazomwunamira. Mungu akamuonesha kwamba watamsujudia. Haleluya. Amina. Imana imwereka ko izomurutisha bakuru biwe. Mungu akamuonesha kama atamtia juu zaidi ya wakubwa zake. Kandi yari mu banyuma, yari mu binyuma. Na alikuwa mtoto wa mwisho huko. Ariko Imana iramwereka ati nzokuduza. Mungu akamuonesha kwamba atampandisha. Ariko iyo nzira ntiyoroshe bene dada. Hiyo njia haikuwa rahisi wa ndugu. Inzira yo kubona kuduga ntiyoroshe. Njia ya kupanda sio rahisi. Haleluya. Amina. Kugira ngo Imana ili Mungu kumbura icyo gihe ntawuzi ukuntu Yosefu yari ameze. Hakuna anayetambua Yosefu kisa alivyokuwa. Imana yateguye umutima wiwe. Mungu aliandaa moyo wake. Arahemukirwa nabo bavukana. Wa ndugu zake wakamuchukiza. Baramugurisha. Wakamuuzisha. Iyo yose yari inzira yo gushitswa kwisezerano. Iyo ilikuwa na njia kufikia ahadi. Burya abantu bose wanse suko bari kwakora igikorwa kibi, bamwe bariko barakora igikorwa ciza. Yawezekana watu ambao umechukia si kwamba watu wanafanya kazi mbaya, kuna wengine wanafanya kazi nzuri. Abantu barakoreshwa n'Imana batabizi. Watu wanatumikishwa na Mungu bila kujua. Turavyemeranya. Tunakubaliana hayo. Mushake muvyemere. Mkitaka mkubali njoo hivyo ilivyo. Imana izokoresha bonyene bari hafi. Mungu atatumikisha wako karibu hao. Bobo bavuze ati, wao wakasema, reka rero tumufate, acha sasa tumshike, tumugirire kibi,
tumfanyie kibaya, turabe za nzozi ziwe, tazame zile ndoto zake zizogera aho zigeze, kwamba zitatimilika. tumugirire ikibi turabe kazohagera, Tumtendee kibaya tuone kama atafikia hizo ndoto zake. Haleluya. Amina. Ntibamenye Hawakujua kwamba ivyo vyiyumviro nyene hizo fikira zao Imana yarabiretse Mungu ameziacha kugira ngo ili ironke uburyo ipate nafasi yo kumurungika ya kumtuma mu gihugu katika nchi kitazobona bazoza gutabarirwa. Kureka mvuga uko nchi ambayo atakuja kusaidiwa. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana yari yateguye inzira, Mungu amekuwa shaandaa njia, inzira zose siko ziduhimbara, si kwamba njia zote zinatufurahisha, hapana. inzira zose ntiziduhimbara. Njia zote zitufurahishi. Yesu niwe nkunda cane. Yesu nampenda sana. Yabwiye Yuda gute? Aliambia Yuda vipi? Yabwiye ati kora icyo utegereza gukora. Alimwambia fanya unachostahili kukifanya. Ngo kora icyo utegereza gukora. Fanya unachostahili kufanya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Rimwe na rimwe iyo numvise mbabajwe n'umuntu, Nikihuzunishwa na mtu mara kwa mara, naribwiye ati antuka atariko akora icyo ategereza gukora, mimi najiambia kwamba anafanya anachostahili kukifanya. ariko akora ikintu ciza kizonzanira iciza bene data. Anafanya kitu kitaniletea kitu kizuri wa ndugu. Bene data, iyo turi mu ijambo ry'Imana, Kama tuko ndani ya neno la Mungu, iyo uguma mu ijambo ry'Imana, ukibaki katika neno, ukuri si mbese ikibi cyose ukibona mu iciza, sidanganyi kwa kweli, kibaya chote utakiona ndani kizuri kandi ntabwo uzoba wibesha. na utakuwa unajidanganya. Rero muri iyo nzira Yosefu Katika hiyo njia ya Yusufu yaraciye mu bintu bitoroshe, alipitia vitu vigumu, amasezerano we yaratevye, ahadi zake zimekawia, ariko Imana yari iramwigisha kwihangana. lakini Mungu alikuwa anamfundisha uvumilivu. Muri uko kwihangana Katika huyo uvumilivu yabonye icyari cyo kurenganwa aliona gisi ya kudanganyiwa, nk'umuntu. ya kuonewa. Tafadhali, Imana yari yateguye igihe kimwe gutwara abantu benshi. kama mtu ambaye Mungu ameandaa aongoze watu wengi, Imana yari iramutegura kutarenganya, Mungu alimwandaa ili asionee watu, kuko ubwiwe yararenganijwe, sababu yeye binafsi ameonewa, atabwa mu ibohero, akatupwa gerezani atacyo yakoze, bila kosa yoyote, ateje kubeshegwa. wamemdanganyia. Imana yari iramwigisha bene Mungu alikuwa data, anamfundisha wa ndugu, ntihagire umuntu uzokorera ikibi, usifanyie kibaya mtu yoyote, ntihagire umuntu uzorenganya. usionee mtu yoyote. Uriko urasoma Ukisoma vizuri urabona ko Yosefu ari ikintu yashyira ku mutima, utaona kwamba Yusufu kuna kitu alikuwa anatia moyo sana, ntiyarenganya. hakuonea mtu. Umuntu wese yamuha icyo akwiriye. Mtu yote alimpatia kinachomstahili. Haleluya. Amina. Umuntu wese yamuha icyo akwiriye kuko yari yarigishijwe n'Uhoraho. Mtu yote alimpa kinachomstahili sababu alikuwa amefunzwa na Bwana. Ikirushirije ico, Zaidi ya hicho, Imana yaramuteguye, Mungu amemwandaa, iramugeza ahantu atahura, akamupima na kufika na kiwango cha kuelewa nuko yamuzanya muri kijya gihugu, ya kwamba amemleta katika ile nchi akamushyira hejuru na akawekwa juu kugira ashobora gutabara bamwe bamugirira nabi. ili asaidie waliomfanyia vibaya. Haleluya. Amina. Cyo gituma nababwiye, Ndio sababu nawaambia ibibazo by'ubuzima shida za dunia biratera imitima mibi, vinahuzunisha mioyo, ariko kugezwa kw'ukwizera lakini kupimwa kwa imani yetu hari kugira ngo guproduise ukwihangana, kugira ngo yani hiyo imani iko kupimwa huko kuko ili kuumbe uvumilivu kuza kwetu, ukwihangana, ulete uvumilivu, dushitse ahantu tuba abantu bashitse bawushitse, itufikishe nafasi tuwe watu ambao wanaimarika, abantu bashoboye kugira neza abantu bose, watu wanaweza kutendea mema watu wote utaravye binabirya. bila hautazami hiki na kile. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kugezwa kukwizera kwawe, Kupima kwa imani yako, Imana iriko iragukorerako, Mungu iko na kutumikia, Imana iriko iragutegura gutabara benshi, Mungu iko na kuandaa utasaidia wengi, Imana iriko iragutegura mwene data. Mungu iko kuandaa ndugu. Haleluya. Amina. Nivyo biri humiliant cyangwa se biratetereza. Kwa kweli ni vitu vinaleta dharau. Rimwe na rimwe wokwibwira ko watawe n'Imana, Unaweza jifikiria kwamba umetupwa hata na Mungu, ariko mwene data shikama, lakini uimarike, shira amanga, uimarike. Uhora ari kumwe nawe, Bwana yupo pamoja nawe, icyo yakubwiye n'ukuri, alichokuambia ni kweli, icyo yakubwiye azogishitsa alichokuambia atakitimiza mu gihe gikwiriye. wakati unaenea. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina.
Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Bene data namba abantu bakwiye kwizera ni twebwe wa Emmaus. Kama kuna watu wanaistahili kuwa na imani ni sisi wa Kristo wa Emmaus. Tuone imani ikora mu buryo butandukanye. Tunaona Mungu anatenda kazi kitofauti. Tuone ibimenyetso n'ibitangaza byinshi. Tunaona ishara na miujiza nyingi. Nta kintu cyotuma tutizera ko imani iriho. Hakuna kiwepo kitaweza kusababisha tusiamini kwamba Mungu yupo. Nta kintu cyotuma vyukuri tutizera ko imani iriho. Hakuna kuwezacho kutusababishia sisi tusiamini kwamba Mungu yupo. Yesu no yavuze ngo ariko aravuga Kapernaum menga avuga ati ibitangaza bikorewe hano hantu. Yesu alisema Kapernaum kwamba miujiza inatendeka hapa. Iyo biza gukorerwa i Sodoma na Gomora. Vingetendewa Sodoma na Gomora. Yari kubigihari. Bari kuba bagihari. Wangekuwepo. Yashatse kuvuga. Alitaka kusema nini? Ati bino bintu muri ko murabona ba Emmaus mwe. Hivi vitu mnaishi nyinyi wa Emmaus ama mnaona? Ati jambo muri ko murumva Emmaus. Maneno mnasikia wa Kristo wa Emmaus. Iyo biza kumva umuntu araho ari cenda juru kumbure. Kama vingesikia mtu akioko cenda juru labda ntiyari kwiha umugozi kuri uno munsi. Yawezekana angejiua leo. Haleluya. Amina. Kumbure ntiyari gutanga ico giturire. Labda angetoa rushwa. Kumbure ntiyakugurusha umubiri wiwe. Labda angeuzisha mwili wake. Kumbure ntiyari kurenganya abandi. Labda angeonea wengine. Ariko kuko ataronse mahigwe. Sababu kupata hiyo nafasi yo kumva no kubona. Ya kusikia na kuona. Kandi ivyo uri kurabona unavyosikia na unavyoviona uno musi ariko arakora ivyo ariko arakora leo anafanya makosa ariko twebwe siko vyari bikwiye kumera si ndivyo inavyostahili kuwa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Inyifato yacu tabia zetu amadecision dufata uamuzi tunaoshika ingingo dufata uamuzi tunaoshika ingingo z'abumvise ijambo ry'Imana iwe uamuzi wa waliosikia neno la Mungu ingingo z'abantu bumvise Imana iwe uamuzi ya watu walisikia Mungu ingingo z'ababonye bariko barashinga intahe bene iwe uamuzi waliona wengine wakishuhudia uvuga ati koko ukisema kweli Imana yabikoze kuri urya kama Mungu ameyatenda kwa mtu fulani umwizigirwa ni mwaminifu nanje arashoboye kubinkorera na mimi naweza kunitendea. Haleluya. Amina. Haleluya bene dad. Amina wandugu. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Sasa guhaguruka tugasenga gani? Mnaweza kusimama tuombe kidogo. Imana ishimwe. Amina. Sasa kusenge mwene data. Nataka uombe, simama tafadhali. Sinzi vyo kuracamo. Sijui unavyopitia. Kuna bari ruhande yawe. Yawezekana hata wale karibu yako baragutwenga. Wanakucheka. Suzugura Imana yawe. Wanadharau Mungu wako. Ari kuri kurategurwa. Lakini uko naandaliwa. Unaandaliwa kugira ngo tubagirire ikimazi ili uwasaidie. Haleluya. Amina. Ngo Yesu ngo twamwiyumviriwe. Yesu tujifikiria kwamba Yesaya ngo twamwiyumviriye ngo nk'uwakubiswe n'Imana. Yesu alikuwa kama aliyepigwa, aliadhibiwa na Mungu. Ngo nk'uwakubiswe yari humilié, puni. Kama alikuwa amenyenyekezwa, amepigwa, ameadhibiwa. Abariko baramurabaza ku musaraba waliomtazama akienda msalabani bavuga ati nta munyabyaha ari nk'uyu. Walifikiria kwamba Yesu ni kama mwenye dhambi. Umuntu Imana yemeye kaca muri ivyo bintu. Mungu amekubali apitie vitu hivyo. Nta muntu mubi ahari nk'uyu. Hakuna mtu mbaya kama huyo. Ariko ijambo ry'Imana ngo ariko ni imibabaro niki ariko mufashe ariko intimba zacu nizo yishizeko igihano ngo kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Haleluya. Amen. Numva mwene data twenda kuganiriza. Mimi ambaye nakuzungumzia sinzi abagukikuje ivyo bariko baravuga. Sijui wanakuzunguka ni vingapi wanasema. Kumbura bariko bakuraba nk'uwahanwe. Labda wanakutazama kama aliadhibiwa. Kumbura bavuga ati ugwaye kubera ngo. Labda wanasema huyu ni mgonjwa sababu ya ukenye kubera wewe ni maskini sababu bafise ivyo bakuvuzeko. Wana maneno walizungumza juu yako. Ariko uhotone kino kintu. Wewe ushike kitu hiki. Ufate kino kintu. Ushike kitu hiki. Hari igikorwa Imana izo gukoresha ku buzima bwawe. Kuna kazi Mungu atakutumikisha ku maisha yako. Igikorwa Imana iriko iragutegurira gutabara uwo muryango wawe. Kuna kazi Mungu iko na kuandalia usaidie familia yako. Barakuvuze. Wamekusema ni kweli. Usenga kurusha bose. Unaomba zaidi ya wote. Ariko inyuma y'abandi bose. Na uko nyuma ya watu wote. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Nene data ndagusavye uhagarare. Na kusi uimarike. Ndagusavye uhagarare. Ushimame imara. Bareke bavuge. Acha waseme. Bareke bavuge. Acha waseme. Na ugumane ijambo ry'Uhoraho. Ubaki na neno la Bwana. Sababu Bwana atakutumia ku buzima bwabo katika maisha yako. Kandi bazovuga
bazovuga ati Imana, watasema Mungu, Imana yawe Mungu wako Imana nyayo, ndio Mungu wa kweli.